Association Umuganuro, Association Umuganuro. Murakoze cyane. Hanyuma mumbabarire je sinzi gukurikiranya ro protocol ingene igenda kubera hari gihe usanga ngira ngo byacanganye bivanye n'umunezero mbafise. Hanyuma kuri uwo mwanya ndaryohewe no kuba ndi ngaha muri iki kibanza no muri iki gikorwa cyatunganijwe na Kumbizi TV. Ni igikorwa gifise ico kigiye kuzana cyangwa ico kigiye guhindura ngaha mu ntuze ya mu ntara ya Muramvya, duhereye ngaha muri komine Muramvya nkuko ari Kumbizi. Hanyuma mumbabarire protocole nababwiye yuko bizakungora kwitondeka. Reka mpere uturongoye muri Association Umuganuro kwiteka Imana yamuteye, hanyuma nkurikize uhagarariye Kumbizi TV ariwe yafashije kugira ngo ibikorwa bishobore kubera ngaha. Hanyuma abandi mu byubahiro byanyu Imana yabateye, mumbabarira amaso y'uwanje arababona mwese mugasishobora kubitondeka. Nitugira amahoro, tugira amahoro. Association Umuganuro, murakoze cyane. Hanyuma ndaryohewe cyane bivanye n'iki gikorwa Kumbizi TV yatunganije kugira ngo bagire akanya ko kudukaburira mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. Iyi ndwi yahariwe ibijanye no kwitunganiriza imigambi yatunganijwe na Kumbizi TV. Ni cerekana yuko imuranza kumwe batubwira ngo uwo bashize imuranza canke uhavugiye ngo ukuhasanze haba ari kuzohasiga canke ukunda haguhaye haba ariko uzohasubiza. Biriko birahinduka, nibaza ko atariko bizobandanya. Hanyuma kuri uwo mwanya mwiza ni byiza yuko twohanahana ivyiyumviro kugira turabe mbega jewe nimba kuri uwo mwanya ndi ngaha canke nimba mfise uburyo ubu canke ububasha ubu naka, mbega ndiko nkora iki kugira ngo iyi ntara nshobore kugira nte kuyiteza imbere. Nimba Bosco arongoye Kumbizi TV ashobora gutunganya activite nk'iyi, bigatuma akoranya abana banyu kugira ngo abigishe ingene botunganya imigambi. Iyi ni intambwe ngira ngo ryoba ari nk'ijyambere bigaragaye ngaha mu ntara Muramvya. Tubonye nk'umuntu w'imvukira avuga ati jewe ngire nshiremwo uburyo bw'iwanje kugira ngo ndabe yuko abavuka ntara canke abavuka komine, kuko nibaza yuko abaronse izo nyigisho nubwo ntababonye bose, abenshi nibaza ko arabavuka komine ngahe Muramvya nakare ngo uterera ubureza arabwibanza. Mbega none mwebwe nk'abanyamitahe ndazi yuko abantu mwicaye ngaha ndabaraze ndabona yuko muri abantu b'abanyamafaranga. Sinovuga ngo abagwiza atunga uwagwijume ngo yararunze ntaco ariko arakora. Mugabo mwebwe muri abanyamafaranga kubera iki? Arashobora kuba ariko arakora. None kuri iki gikorwa cyatunganijwe inyigisho twohakura ni yahe canke twokora iki kugira ngo iki gikorwa kigire inguvu nejo kizosubire deuxième edition, hanyuma tuzoronkemwo umwimbu uhagije kuri twebwe urwaruka na mwebwe abavyeyi tuzoramira muri mu busaza. Icambere ngira ngo noherako ni kijanye n'ingene twebwe twokwitunganiriza imigambi nk'urwaruka. Urwaruka murabona yuko twamaze kugwira kuko tunisunze na rusansuma yabaye yaheruka turetse yinye bariko baratunganya, baragaragaza yuko urwaruka turenga ibice 65 kwijana. Hanyuma loto do chômage ugasanga ni nini cyane kuri twebwe urwaruka. Mbega none mwebwe nk'abavyeyi bacu mwaba muriko mukora iki canke mutegekanya iki kugira ngo ubwo bushomeri canke uko kubura ico twimarira bihere? Icambere nka mwebwe abavyeyi batuboneye izuba nka kurya Keve yakivuze, banza murabe mbega umwana w'uwanje nifuza yuko yogira nte yoshika hehe canke yoba iki.
umwana nka kurya iyo umwana batirijwe akiri muto, iyo batanze rijya tara barishize ku mucanga baravuga bati wa muvyeyi we ni wewe iri tara urishinzwe, kuko umwana worimuha akora hajya ku rubeya riramuturira. Mwebwe nk'abavyeyi mwaratubyaye hama muradukuza muraturubika no kw'ishure, primaire turayiga, secondaire turayiga, abo byagiriye amahirwe na kaminuza akayiga. Mugabo hari byinshi mutwitegako muga tutaronse ukaje kugira ante yo kubishikira, kugira ngo umwana atere intambwe, kandi umwana ntiyigera aheza kuregwa. Je nk'ubu unye hariho impanuro ntegereza kugira ante gukenera ku muvyeyi wiwanje. Sinzi hariho cishijemo nk'agakuru, je navukiye mu muryango ubayabaye, mugabo naragiriwe amahirwe barandungika kw'ishure. Mbega uwavukiye mu muryango usa n'uwifashe bakamurungika kw'ishure, agaca ubwenge umenya akaburonka, muri ubu mwanya arashobora kuba yarahejeje amashure ariko akabura icyo yokora. Mbega wowe nk'umuvyeyi uriko umufasha iki? Inkigira amaso manini ntiyibonera, yarize amashure mugabo ikijanye na entrepreneuria uwo mwana yoba yarakinonosoye? Kuko kumenya burya bumenyi bw'amashure, nimba wagize science ukaba ugaheza nimba ari science A canke B canke ukaja muri kaminuza ukiga ibinaka, burya entrepreneuria naco n'ikindi gisata kiza kiri ukwaco. Ni nk'uko dushobora kwiga tukamenya ubwenge bwo mw'ishure, mugabo ubwenge bwo kubana n'abantu bukagira ante bukatunanira. Rero ko twagiriwe amahirwe kugira twige ibijanye na entrepreneuria, reka turabe yuko natwe hari intambwe twogira ante totera. Umwana ni wamwigisha ikijanye na entrepreneuria, kwitunganiriza umugambi, ico arashobora kubona ati bwa bundi hariho ubumenyi nakwiye kw'ishure mu bijanye na science bushobora kugira ante kumfasha. Mugabo naho kwitunganiriza akazi jewe nka bosi wiwanje canke ngatanga akazi, naco n'ikindi kintu. Hanyuma wowe nk'umuvyeyi ucuba umukoci ukaba n'umubayere, wowe wamuboneye izuba si bose, mugabo urashobora kuba waragize waratewe iteka ukaronka uburyo bwoshobora kugira ante yuko ushobora guha umutahe umwana. Mugabo kugira ngo ube umutahe nuko ushobora kumufasha l'idée d'entrepreneuriat, ukamufasha kugira ngo ashobore kugira ante kuyiga canke kuyibona ingene ashobora kuyikora. Umaze rero kumuha l'idée d'entrepreneuriat, ikiba gisigaye n'iki nuko umuha uwo mutahe yashobora kugira ante gukoresha igihe Imana iba yarawuguhezagije. Ariko aho tugeze muri ibi bihe, nubwo Imana itoba yarawuguhezagije ukaba ufise l'idée entrepreneuriale, hariho henshi dushobora guca kugira tugire ente turabe aho uwo mutahe wova. Nk'ubu nka jewe moi je suis coach, mubare sinshatse kwiyemera, je nkora nk'umukoci, niko kazi kampemba. Urashobora kumbaza uti mbewe kuri umukoci hama tukaba tubona ataco uriko urakora. Nimba ndi umukoci hanyuma jewe nkaba ntararonka umutahe, kuko naho ndiko ndakora hatanga amafaranga, je ntibemera kuyampa nje gukora ya projet wanje, uwo muvyeyi azoba yariyumviriye yuko umwana wiwe yotera intambwe, ukamuha l'idée. Ni utaparvena kuronka uwo mutahe avec l'idée iri innova, mwereke ahashobora kugira ante kuronka uwo mutahe. Kuko rokoci wewe umuvyeyi uri umukoce ukaba n'umubayere, ni waparvena kuba umubayere ukamuha uwo mutahe, uwo mwana bizogira ante bizomufasha gutera intambwe. Ariko nutaba umubayere ukaba umukoci, ucumugida ukamwereka ashobora kugira ante gusaba umutahe w'ibanze. Aho naho tugerageje kuraba muri iki gihugu hasa n'ahariko haragwira, bigaca bituma uwo mwanya mwiza tuba twaronse tuwuprofite.
tuwuprofite, kuko nimba ubu unye iyo kazo yarabonetse, nimba payeje ishobora gutanga umutahe wibanze, ntitwibaze yuko bizohoraho, ntawuheka utisimbiza. Twitegure nimba ubu mwanya biriko birakunda, abana bacu tugire nte tubafashe. Aho bamaze gusa n'abatera intambwe ishimishije, nko ku rwego rw'intara urahasanga komite d'organisation ijejwe gufasha gutegura imigambi. Nk'ubu nka Keve iyo ari muri Egypte arashobora kubona imigambi ishobora kuba iri arapage, kuko abahinga benshi bariko baravuga bati ngaha mu Burundi ku kijanye na investissement canke na innovation turacari areta embryonnaire. Pourquoi pas tutogenda basi tukagira kopye-kore kuyo migambi tubona aha muri ibi bihugu canke mu bandi turiko turagenderamo, intambwe bariko baratera canke ivyumviro bishasha bafise, kugira ngo natwe dushobore kubizana bishobore kugira nte kuduteza imbere. Muri payeje ikintu ahanini bakorera ko kugira ngo umutahe w'ibanze bawuronse uwo muntu, icya mbere nakabijya ubuzanye mw'uwo mugambi, n'innovation uzanye mu mugambi uzanye, hanyuma bakaraba mbega uwo mugambi uzotanga akazi ku rundi rwaruka, hanyuma mbega uwo mugambi uzanye akamaro gaki aho uriko urakorerwa be no ku gihugu. Nibyo none mugerageje kuraba ibintu twebwe dukenera nko ngaha muri iki gihugu, mubona byose turi capable kubyihingurira canke hari amasosiyete abihingura abifise? Nahawe nahanje hukuraba tuti lobezo dufise ngaha mu gihugu niyi, igikenewe nk'ubu nk'akarorero turakoresha nk'ibibiriti, akarorero gasanzwe turakoresha ibibiriti iyo turiko turacana, mbega turi capable guhingura ivyo bibiriti? Turazi yuko mu Burundi turavyara, naje natebiteka ndiko ndavyara kandi ndi muri benshi murabo barenda gacishijemo. Mbega zijya pampers nk'ubu tugura murabona yuko ziduga igiciro ku mwanya ku mwanya, ngaha mu Burundi hariho abantu bariko barazihingura. We woba ufise ico ciyumviro uri gukora iki kugira ngo zishobore kugirane guhingurirwa ngaha mu Burundi? Aha mu Burundi ibi binyobwa turiko turihereza, Bralirwa Dumenge iheruka guserebra imyaka 50 imaze iriko irakorera ngaha mu gihugu cacu. Mbega izi nzoga bahingura kandi twafashe kumengo ni nk'inzoga kavukire, nta wundi mujene twebwe atuvamo canke twabyaye yoshobora kuzihingura? Ibyo ari byo byose umwe wese arashaka kuraba ati mbega muri ibi bintu dukeneye dukonsoma, ico mbona nokoriya ntamwo umwana n'icahe, canke umwana nimba ndamurungitse ku ishure mbona no mutuma kwiga iki? Turabarungika muri aya mashure yibanze kwiga maternelle, primaire, agaheza poste fondamentale, tugaca tuvuga tuti reka aje kuri kaminuza. Mbega les orientation abana bacu turiko turabaha ni orientation zituganisha hehe? Urashobora kurungika umwana ku ishure ugasanga usa n'ubutaye umwanya bivanye n'ico umurungitse kugira agire nte yige. Muti gute? Nk'ubu urashobora kwiyumvira uti je ndavye, murazi yuko nk'ubushinga amateka atawubwigira usigwa amavuta. Nk'ubu urashobora kwiyumvira uti mbega ko muri ubu Burundi turabona yuko nk'ibintu bijanye n'ibinyobwa birakundwa, none nk'ubu je umwana w'iwanje no mutuma akaca kwiga ibijanye n'iki ngira nashime mubare sinzi ngene no kivuga mu Kirundi. Ubu mwana w'iwanje ndiko ndamutegura kugira ngo azoze gushinga uruganda canke ndiko ndamutegura azoje kwigisha ivyo yize. Ntitubategure kugira ngo nabo baje kuba abarimu, kuko mumbabarire murazi mwaratwigishije kandi mwaraduteje imbere. Wa muririmbyi ati no wigishije umukuru w'igihugu aracarondera. Ariko rero abigisha mutegereza kugira nte kubaho, natwe ugwaruka dutegereza kugira nte kugira intambwe duteye bivanye n'ubumenyi mwaduhaye. None mutwigishe kugira natwe tuzoze kubasubirira kwigisha canke mutwigisha
kugira ngo tuzoze kugirane guteza imbere igihugu. Kugira rero mutwigishe tuzoze guteza imbere igihugu, nuko natwe twogirane abavyeyi botubwira bati sindagutumye kugira ngo uje kwiga uzogaruke je ndi mwarimu nawe uzoze kusubirira nk'umwarimu, no, nkeneye kugirane hari intambwe uzotera ukaja hejuru yanje kugira ngo uteze imbere igihugu, na cyane cyane wihereyeko, kuko urumva iyo hagize iterambere uharanira ni byiza yuko rihera kuri wewe mugabo utibagiye no kugirane guteza imbere igihugu. Ikijanye na patriotisme, burya gukunda igihugu ntibisaba umutahe ubyiyumvamwo. Icyatumye ngira ngo mu Burundi bitugora no gutera imbere cyangwa kwinvestisa mu gihugu cyacu, petetre yuko le patriotisme tutaragirane tutarayiga. Nosaba nka Bosco nimba muri deuxième édition muzoshiremo ikijanye na patriotisme, leadership, entrepreneuriat na patriotisme. Mu nyigisho twahawe harimo yuko nk'igihugu c'Ubuyapani cyari igihugu gikenye, uretse yuko twebwe ngaha mu Burundi usanga dufise rosusore yacu iririshe. Igihugu c'Ubuyapani rosusore yacu iri vide. Mugabo rero bobo ubwenge bagize niki, bavuze bati turabona yuko ata buryo bwinshi dufise rosusore iri vide, kugira dutere imbere reka turungike abaja kwiga ibijanye n'ubuhinga. Abo bantu bagiye kwiga babanje kwigishwa ibijanye no gukunda igihugu, kugira ngo izo nyigisho bamutumye kwiga azoca girane azigarukana mu gihugu iwabo. Murabona yuko abenshi mu baja kwiga dufate nk'iburaya akenshi murabona yuko abenshi baherayo kubera iki? Burya bumenyi ino bahava ari abantu barexera, bashitse hariya l'excellence barayigumana. Ibihugu bibakiriye bice bona biti aba bantu bwa bundi ni incabwenge, kuko bivanye n'amanota baba bariko bararonka. Icambere bihutira niki? No kubaha ubwene gihugu bw'ico gihugu, bagaca bamuha n'akazi kugira ngo bwa bumenyi bahejeje kumuha bagirene babuvyaze umusaruro. Igikenewe rero niki? Le patriotisme. Natwe tuvuge tuti nimba igihugu caranyeze canke nimba narungitswe n'umuvyeyi, ahanini nico zomarira igihugu, ahanini si ico nzogirane nzoronka, kuko umwanya tumara ngaha ni muto cane. Mumbabarire yafashe umwanya muremure, akandi kanya nikaboneka tuzongera kuvugana. Murakoze cane, Imana ibahezagire.